Hakizimana Godeberthe. Ndamufasoni waje Bigirimana yahoze akorera ikinyamakuru iwacu. Bigirimana numwe mu barundi bamaze kumenyekana ko babuzwe irengero, kaba kandi yari no mumenyesha makuru, mbega mubizi kwiki ivyibwa irengero giye. Uko yabuze irengero nyene baramuhamagaye aje Bugarama, umuntu wamuhamagaye ajayo umva ahubwo ageze nyene niho bace bamufatira. Yahamagawe nande? Yahamagawe nkuko twabibonye muri ntoze twagiye muri AST kubireba, yahamagawe n'umugabo yitwa Abel Ahishakiye. Avuga ko akorera muri ntoze mu iperereza nyene cy'u Burundi. Yamubwira ko ashaka ko bavugana iki? Ntabwo nzi ibyo bavuganye, umva nibyo twagiye kureba nyene. Abel none ubari? Abel hashize igihe nawe twumvise bavuga ko bamwiciye hajye Nyabagera ariho batoye ikiziga ciwe. Ntabwo yasubiye kuboneka. Ico gihe bamuhamagara Jean Bigirimana hari ryari? Hari mu kwindwi tariki 22 2016. Abel bari bazinanye? Ntabyo nzi ko bari bazinanye, ariko ntiyari gushobora kumuhamagara bataziranye, usanga bari bazinanye ukongo ugasanga baravugana. Nibyo umuntu yakwibaza. Uwo munsi aramuhamagaye aritavye, hama vyabandanije gute? We watanguye kubona yuko yatevye ryari? Nyene mu masaha ya saa 11 n'igice nibwo natangiye kubimenya. Ndamuhamagara nta telefone yafata, nkandika message ntayisubize. Wamwandikira message umubaza iki? Ndamubaza nyine uko byamugendekeye, uko bimeze, ariko nta message yigeze yishura cyangwa ngo afate telefone. Nyine nta kintu nashoboye kumenya. Kuri uwo mugoroba umaze kubona atakwitaba, umwandikira ntagusubize, wabigeneje gute? Nyine naricaye ndabwira nyine aho mu muryango, ndababwira ko habaye ikibazo mu gatondo, ariko wa gatandatu turaduga Bugarama nyene turi kumwe na mushiki we tujya kubaza nyine uko byagenze hagiye Bugarama centre. Yego. Hama bababwira gute? Mwarondeye nde? Tugeze nyine twarabajije abanyagihugu baba bahari, baravuga bati barabonye umuntu bafata nyine bamuriza pick up ya femme batera bamujyana imurambya nyine ruguru. Iyo modokari yari igisivile, yari igisirikare, yari igipolisi? Yari imodoka y'iperereza. Niko batubwiye. Abari muri iyo nta washoboye kubamenya? Oya, nta muntu yashoboye kubamenya. Uwa Abel none mwamenye gute ko ari we yamuhamagaye? Mwabibwiwe n'iki? Twagiye mu ntuze muri AST hajya mu bintu bijanye nyine no kumenyesha amakuru, uko bagiye bahamagarana bandikiranira message. Niwe wa mbere nyine bagumye bahamagarana mpaka kugerayo Bugarama nyine, kuko ucubibona aho batangiye kuvugana na riye zose. Hama Abel vuze yuko bamutoye ikiziga mu Nyabagere, amakuru mwamenye yishwe, baramwishe, yagize isanganya, byagenda bite? Je numvise bavuga yuko baramwishe kugira ngo ntavuga amakuru yuko byagenze. Mugezi Bugarama mukabaza mukaronka ayo makuru, hari ico yabamariye? Ayo makuru ayico yabafashije? Ayo makuru ntacyo yadufashije, kuko naragiye nimurambya kwa procureur turabaza nyene, ndabaza aravuga ati ayo makuru ntayazi. Ariko hagati aho nkiraho nyene yarahamagaye umuntu w'Ibugarama ahari, nya procureur aramuhamagara aramubaza, yasize muri haut-parleur telefone, ambwira ngo ivyo bavuga byuko umumenyesha makuru yaraye anyurujwe atubize hiki. Yaramubwiye ati yego nibyo. Ubwo acora arakura muri haut-parleur
aca arasohoka hanze baja kuvuganira hanze ariko urumva ko yarabimwemeje aramubwira ati turisirika ari byo ko ubwo ahita aragenda rero ncyakurikiye ntabwo nabyumvise. Warashoboye kumenya uwo bariko baravugana? Oya ntabwo namumenye, hamagaye nyene ni kujya kuntu nyene yarambajije uko byagenze ndamubwira nuko twagiye nyene Bugarama tukabaza ubwo nyene ahita arahamagara ubanze yarazi we uwahamagaye. Procureur rero aragiye kuvugana n'uwo muntu hanze, wewe uguma mu biro hamaragaruka muvugana iki? Naragarutse arambwira ngo ureka yandike procès nyene, ndayandika ndavuga nyene barambaza uko yari yambaye byose ndabivuga arabyandika, yaravuga ndi nyine ubwo biba birarangiye cyo ndamanuka Bujumbura. Hama ntiwasubiye kumenya ico yakoresheje ivyo wamuhaye? Oya ntabwo nongeye kubimenya, mu nyuma niho naciye ngenda muri commissariat de police hagiye Bujumbura nyene aho ntanga y'ikirego kugira bamfashe nyine kurondeza. Aho kuwa gatandatu niho wagenda kuraba procureur imuramvye? Oya na kuwa gatandatu hari muri weekend yari yambwiye yuko ari Bujumbura atari mu kazi, nagiye ari kuwa mbere. Niho yampaye rendez-vous nyene, nimero ziwe nazihawe n'umuvugizi w'igipolisi rya Pierre Nkurikiye. Hama ivyo watanze navyo mu gipolisi Bujumbura vyakuviriye mwiki? Ntacyo narategereje nyine ndahura nese naragenda atanga ikirego byose ibyo by'uwo muntu yamuhamagaye nyene nabyo bari babintumye niho naja kubireba nyene muri RCT barabonyeho n'undi muntu baravuga ko ari umupolisi bamubonye kw'ibyo bipapuro nyene by'abamuhamagaye harimo n'undi mugabo akora mu gipolisi cyo gihe baracishijemo na nimero yiwe yanka gucamo. Yitwa nde? Ntago mwibuka neza izina. Ariko uwo mu page nyene nari imbere ye turiko ariko ankorera nyene intoze dossier harambwira ati umupolisi ndamuzi aramuhamagara acishamwe nimero ntabwo zaciyemo nyene yari izimije. Hama procureur urumva wimuramvya ntaco yigeza kubwira no mu gipolisi ntaco basubiye kukubwira? Ntaco basubiye kumbwira nyene narakomeje ngenda kwishuza mu nyuma nyene urabona ko naciye nkomeza ngira amamenase y'ibyo ngibyo nyene sinasubiye kumenya bya hariya. Amamenase yarameze gute? Nyene amamenase baraza bakagira bwa mbere baje basiga amaraso yaho ibutike nacururizaga bateye n'amabuye hejuru. Baje ari mu ijoro ntago baza ari ku murango. Ntiwigeze ushobora kumenya abo bantu barimo? Ntago nigeze nshobora kubamenya. Barazana n'ikete nyene ryanditse baricisha munsi y'urugi mbyutse ndarisanga ryari ryanditse ngombi? Ryari ryanditse mu bintu bimwe by'iterabwoba abavuga ngo nanje ngo nguma mvugana ngo n'abantu ngo bajya bajejwe agateka kazi na muntu abanyamakuru mvuga amakuru nyine ngo nanje baza njyana nk'iyo bajyanye uwundi. Baka muri kijya gihe gushika n'ubu hariho umugwi w'igihugu yitwa CNDH ntiwigeze uwegera ngo ubaze kugira bagufashe kurondera? Naragiyeyo naramaze nk'indwi yose ngendayo ico gihe hakoreraga ntuze procureur yitwaga Marielle Mengo ni ambassadeur ni bari mu Buholandi. Niwe yamfasha niwe twajanye n'imurambya igihe bavuga ngo ibiziga nyene batoye niwe njanye. Hama none muri CNDH bakubwiye iki? Muri CNDH naho nta nyishu bampaye naragenda nyene bakandika ibyo bandika bakambaza ubwo nguko nyene nta nyishu bigeze bampa. Uravuze yuko uwo muri CNDH yaguherekeje mugiye kuraba ibiziga ninde yabahamagaye mwabisanze gute? Nyene cyo gihe nari no muri ville ntabwo nari muhira nyene procureur arampamagara. Procureur wahe? Uwo muri CNDH uriya Gamariel ndagenda nyene barampitana muri ville mbanza guca muhira nyene nibwo nyene twace
tuduge Muramvya nyene turagenda ku bitaro. mbega ni procureur canke yari urya twara CNDH Ya nibaza ko ico gihe yari procureur nyene ntuze Gamariyeri. yitwaga Mariye hama baraguhamagaye muragiye Turagenda nyene tugezeyo hari he hari ku bitaro Muramvya. Baratwereka dusanga ikiziga kimwe bamaze gishiraho identification yaco nyene barazana n'ikindi turareba ariko kubera intoze bari bamaze kononekara ntabwo nk'ico kiziga kindi co bari bamuciye umutwe ariko ico giciye umutwe umuntu yitegereje neza canke bagakoresha nka bijya by'amadeni umuntu ashobora kwibaza ko ari we. mbega hari ku bitari Muramvya bari ivyo biziga vyari vyahageze gute baba babitoye mu ruzi mu barazi. hama wewe ico kiziga wiketse hari ikintu woba warafatiye ko uvuga uti je ndakeka yuko yoba aruwe Ico naravuga ati reka ndebe niba inzara zikiriho cyangwa se amano mbico gihe ntago byari bikiriho bye byavuyeho. nta kintu na kimwe wewe woba warabonye ku kiziga wofatira ko ngo uvuga uti yariwe Ico gihe narije nyene nta wundi wo mu muryango twari kumwe iyo tuba turi kumwe nka mushikiwe cyangwa se mama we ubu ngo nawe twari gushira ubwoba tukitegereza neza ariko narebye nk'iminota 2 mpita nsohoka. no kuvuga ashobora kuba haragiyemo n'ubwoba aho wari uri nari mfite ubwoba cyane. hari muri morgue canke hari muri sari sanzwe hari muri morgue. nta wundi muntu mwari muri kumwe bajya abakozi bo muri morgue naho bari bahari nyene turi kumwe nyene no muri CNDH na procureur nyene w'Umuramvya muri police. yego uraravye warabashikirije uti nta wanje arimwo canke we abwiye nyene nti je ibyo ndi kubona ndumva ntashoboye kuvuga ngo niwe cyangwa atasiwe. Ndasohoka basigara nyene barandika ibyo baba bamubona. none umutwe bari bawuciye nta wari uhari canke wari kwawo nta mutwe yari afite nta n'impuzu yari yambaye. Usibye uwo ngo umwe we yari afise impuzu n'agasakoshi nyene kari mu mugongo yari yambaye tumwe tw'impuzu nyene tw'imigozi. hanyuma muravuye Muramvya urahebuye mwaciye mutaha baciye bamanukana turataha. hama musezerana gute bakubwira iki kuvyo wabasavye bagufasha na twasezeranye uko nguko nyene bangejeje mu rugo baragenda nanje nja muhira. hama kugira ngo ufate ingingo y'uguhunga warigeze umenyesha abajeje intwaro ko bari bareka baragutera ubwoba bo bakwishuye iki nka mamenase nyene naragiye no mu gipolisi barambwira ngo bagiye kubikurikirana ariko ntago narategereje nyinshi nyene ndabura. hama gutinda aho wifatira ingingo rero y'ukuvuga ko hunga numva sinari gukomeza ndi hariya kandi imbere yaho gato urumva nari nigeze gutanga amafaranga aho muri documentation bambwiye ngo arahari badusabye amafaranga miliyoni n'inusu aho turavuga ati amafaranga ni make yatu umuntu yanagurana abantu bakayamuha. Yego ni bande bari bayasavye n'umuhungu w'imbonerakure yatwara imbonerakure yiga muri Igere yitwaga Pierre ariko irindi ntajya nebuka. mwari abana oya ntabwo twabana twigeze kubana mu gipangu mu nyuma arimuka yari avuka mu Cibitoki bakazanana n'undi mugabo akora mu iperereza nyine w'umusirikare yitwa Bosco. uyo Bosco yakora mu iperereza yari umusirikare nyine akora mu iperereza bakazera akavuga ngo bari gukorana ngo nakazungu
ngo nibo bakorana nyene kugira ngo ico gikorwa gikorwe. Ubwo nyene tukaza badusaba amafaranga makeya, kuzanga badusabye 200,000 ngo bagiye ngo kumugurira mutuntu. Nuko nyene ngo tuntu twiki ngo nk'umugati ngo cyangwa ngo impuzu ngo yambare. Birangira nyene uko nguko. uwo yatwara imborera kure yitwa nde? Yitwa Pierre. Pierre rero niwe yaza ngo mumuha amafaranga aje kumugurira utuntu. Arazanana n'uwo Bosco. Arazanana nyene. Ayo mafaranga mwarayabaha? Twarayabaha nyene. Twarayabahaye. Umuntu yaragerageza nyene akareba. Twari tumaze kubaha 800,000. Mugenda murayabaha uko baje? Mu mwanya ungana gute? Twaraza nyene nk'uyu munsi kuwa mbere bakaza, ukamuna kuwa gatatu tukomeje tubishuza tubabwira ati none se mwazanye ikimenyetso. Kuwa gatatu tukabona baragarutse, ni muzana yandi tuje kumureba ngo harabo bakorana ngo mu iperereza babakuriye nabo ngo bakeneye amafaranga, bikagenda bimera uko nguko nyene. Mu nyuma rero akaza avuga ngo Kazungu ngo aramubwiye ngo ningende duhuriye kuri Gardinor ngo ambwire, ngo nanje nkagira ubwoba ko namaze kumva Kazungu ari umuntu mugiye muhuye utagaruka. Ntangura kugira ubwoba da. Noneho yaza akabivuga nkamubwira ati nkaza nko mu masaha moya saa 12:15. Ahita amubwira nti reka mbwira hari undi mu papa nawe yakora muri poste, nawe yaratanze amafaranga atari make, avuga ati turebe niba yagaruka. Amubwira ati reka rero mbwira uyu mu papa tuzanane. Bakumva ko ngiye kujyana n'uwo mu papa agahita avuga ngo aramanutse ngo wabo w'abantu. Ubwo ngo naho ikindi gihe. Ico gihe bakubwira ko utwabaja kumugurira bakubwira ko yo bafunzwe yo barahantu. Bavuga ngo afunzwe ngo muri documentation hariya kuri Saint Michel. Bayigaza no kumbwira ngo nje hariya kuri Saint Michel duhurireyo. Nabwo ndanga sinajayo. Mbega abo bakubwira aha yo bafungiwe ntiwigeze ubibwira umuntu numwe haba mu bajejwe igipolisi cyangwa abandi bategetsi? Oya, ntabwo nigeze mbivuga. Ni kubera ko utashimye kubivuga? Ntabwo nashimye kubivuga kuko naratinyaga. Watinye iki? Natinya nti babimenye ko ndi kubishira habona bananje banyuce. Urabizi ko hariho benshi nyene bagiye ngo bagiye gushaka babo, ubwo umumama agahita agera hiyo nyene nabo bakamubura. Muri ico gihe wari ufise abana babiri, umwe yaratanguye no guca ubwenge, mbega muhira mwabiganira gute n'abana? Muhira abana bari barataye n'ubwenge bagwaye hamuka, niyo ntahari nasanga bafashe imihanda amarira yabo arenze ngo nanje bantwaye. Yarazi ubwenge arabimenya nyine, cyangwa se babonye polisi umutima warabavamo. Umaze guhunga ntibaje kukurondera aho wari usanzwe? Ntabyo nzi kuko naje nta muntu n'umwe ubizi, no muntu yanzanye ni umuntu ubanza azwi, yarazwi imbonera kure ko naraje nyine mu modoka nyine ya Probox, akajya babwira ko ari umugore we aje kuramukanya nyine. Wewe ashobora kuba yaguhungishije kumbure ku mutima mwiza canke wibaza ko yoba yaratumwe nabo nyene? Abanza yamuhungishije ku mutima mwiza, naramwishyuye amafaranga y'itike. Umaze guhunga ugashika mu buhungiro ho vyagenze gute, wahabaye gute? Nyene maze guhunga ntabwo byoroshe, uko umuntu agenda ahura n'ibibazo byinshi, ubukene, umva ubuzima buba buhindutse. Mu nyuma yaho Jean Bigirimana mumaze kumubura, ubuzima bw'umuryango bwasigaye bwifashe gute? Ubuzima bw'umuryango nyene bwarahungabanye, nk'umuntu icyo ari cyo cyose ari we twakizeraho, urumva ntabwo byari byoroshe. Ukiri hariya ukamenya yuko
ari igihugu gifise ubutungane, gifise n'izindi nzego nka CNDH, gifise igipolisi, abo bose ukabona ntaco bakumariye, we wavyakira gute, wavyiyumvira kwiki? Ico gihe nyene numva nataye umutwe, uko nta muntu nitura ngo abure wavuga ati reka ngufashe kurondeza, reka nta nyishu nigera mbona. Umuntu aba yataye umutwe nyene, ubwenge busubira kugaruka mu nyuma. None wewe nk'ubu kubona umugabo wawe utakimubona, mbega nk'ubu nk'ikintu mwibukira ko we n'igiki? Je ndamwibukira ko nyene ni nk'iyo nkenye cyangwa se nabuza ayo mafaranga yo kwishura, ndavuga ntiyaba hari sinirwa kuba mpangayitse nk'uko nguko cyangwa se ngo mbure iki ahari. Mu gihe naho nk'ubu abana batanguye gukura, abana mu biganira gute? Ngo abana mbibabwiye barabimenya, ariko mbere narababwiraga ati baramwishe yarapfuye, kambaza ati ariko se umuntu apfuye ntago bamuhamba ko tutamuhamye ngo tuje kumushiraho amashurwe natwe? Ubwo nyene nkabura igisubizo, ariko ubu ngubu barimo barakura, barimo kubitahura. None aba bana nk'ubu iyo bakubajije igituma batari mu gihugu ubasigurira gute? Nyene mbasigurira yuko nyene twahunze n'ukuntu nyene twahunze nyene ukuntu batwaye papa wabo, natwe bakakomeza batwiruka ngaho nyene badutera ubwoba nyene, natwe ni Imana yonyene yandekuye noneho nanje. None wewe uno munsi ikintu bubona uvuga uti ubutungane ntaco bwamfashije, ejo ubutungane bubonetse ico wo busaba niki? Ico nasaba ubutungane nuko bwakora nyene, bugakora iperereza, iyo perereza baguma bavuga ko riri mu nzira bakarikora rikarangira, bagaca imanza, ababikoze bagahana. Kandi ikindi nasaba aho bizabonekera hose, ndashaka ko bakora ADN kuri biriya bisiga, umuntu akamenya ukuri cyangwa umuntu agashingura uwiwe nyine kamuhambana iteka. Uyu munsi niki wumva wewe dufate nk'umukuru w'igihugu cy'u Burundi no munsi ariko arakumva, ico wo mubwira niki? Cyo namubwira nuko yadufashe nyine nk'ababuze ababo nyine mu bijyanye no kunyuruzwa, n'ukuri kubura ntuhambe birababaje. Icyo namusaba nuko nyine yadukurikiranira amadosiye yacu, basi nk'akarora akavuga ati dosiye imwe uko aravuga reka nyikurikirane y'uwanyurujwe turebe, kuko bizaca bigaragara ko ubutungane buri gukora, bakayikurikirana ababikoze bakabahana. Hariho n'izindi sentare mpuzamakungu zozo mubona mwe nk'ubu wo guha ubushobozi wumva wo yitura kugira ngo bagutunganirize ko ubona mu Burundi amatohoza amaze igihe kirekire? No yitura bikunda. Hamuka yasabiki Nkabasaba nyine gukora amatohoza bagahana inkozi z'ikibi ziri mu Burundi, ko abantu usanga umenga bari hejuru y'amategeko, usanga barabatinye kubavuga kugira ngo bahanwe nyine. Wewe uri umwe mu babuze ababo, ariko ni benshi ababuze ababo muri ubwo buryo. Uyu munsi we wumva hari ico mwokora nk'ababuze ababo muri ubwo buryo? Ndumva baza tukaja hamwe tugakora nk'akantu k'aka association, natwe tukaja hamwe tukagira nyine nk'ikintu cyo kwiyunga, kuko niba ari ikintu kibabaza no gupfa karugasigara uri wenyine, tugakora nk'ikintu nyine cishira hamwe, natwe tubona ryaturengera mu bibazo tuba turimo gucamo. Hama hariho uno munsi bamwe mu miryango babuze abantu muri ubwo buryo, ariko ugasanga ntibemera, bakagira ubwoba bwo kuvuga uburyo ababo babuzwe irengero. Bo wumva wo babwira iki? Ukore kugira ubwoba bw'uko byigumizamo nabyo bidutera ihahamuka, ugasanga umuntu agumanye ka gahinda ko kuguma yiyumvira bya bintu byamubaye.